ubu naho ngomba ndabwire ku kintu kijanye no kutabona gahita. Murabona ngaha mu byo dukunda kuyaga ndakunda kwa matrike y'ukuntu mwoba efficace ku kazi kubera umuntu adakunda akazi ifata nayo mu by'ibikorwa acagira ingorane caka zitera abanye caka zitera igihugu. Maze igihe mvuga kuvyerekeye ukuntu umuntu yakora akazi mu buryo buri responsable. Rero hariho ikintu kimwe maze imisi mbona maze imyaka mbona ngaha ubona umuntu avuye muri kaminuza yize universite hanyuma ukaza muri interview ngo umuha akazi kamwaza ati wewe wize gute nize uku none ni diplome irihe CV yawe irihe ikete ryo gusaba akazi irihe hanyuma voilà hanyuma okay tangwa stage hakarore ukubita muri stage ugasanga ntazi ukuntu bagira recherche kuri YouTube ntashaka kwigisha tutoriel y'umwuga munaka y'ubuhinga bunaka ntashaka kumenya kugira kurosheresha ikintu nakimwe kuri YouTube kandi afise Android smartphone mu ntoki kamada none wewe kugira ngo utunge igikoresho cya kijambere nka telefone ya kijambere ntubushobora kwironderera kugira ubushakashatsi wa profondisi ivyo wize kugira ugira iki wewe gushaka iki none mu buzima ko ufise bibliothèque mu ntoki zawe kubera ko utazi gukoresha Google wewe kubera ko utazi kubera iki ugasanga umuntu afise ene bwa video go ma telefone bahererekana ngo bakomedie gusa nta kindi kintu gitahiwe ni ubuntu bw'ubustati gusa araba kuri stati WhatsApp z'abantu bw'ubusako gusa baza barahana ntazi ko ashobora kurabiraho ku rubuga amakuru ivyo mukuru w'igihugu yarayakoze ivyo mushanganje wa mbere yakoze ntazi ko ashobora kuraba ibiri kubera muri Kongo ntazi ko ashobora kuraba programa za Union Africaine canke kurondera ko amasoko ku rubuga ntazi ko ashobora kwigisha logiciel atazi ntazi ko ashobora kwigisha ururimi atazi ntazi ko ashobora gukoresha internet kugira ngo atembere izira mwereka inzira yari karaje ugasanga umuntu atunze igikoresho gihambaye mu ntoki ameze nk'uko. Rero jewe icyo nshaka kuvuga uri umukoresha ukazana umuntu muri interview nkurikije experience ndiko ndabona hanyuma ugasanga umuntu wazanye ntazi no kugira recherche kuri web ntazi kurosheresha na signification y'amajambo uyo muntu nkamusanga akaza muri interview ukumva ukamusonda ukumva ivyo ntadashoboye burya uyo muntu nta mukozi azokugira mu minsi kubera abari umuntu asamara ni wa wundi nawe ndubwirisha ntuze ya Microsoft Word bitazokunda umuntu yibereye mu indi monde ya kera cyane ivyo twamubaza ni babandi naho ni radio n'amakuru atayumviriza abonye uko avuga ngo ivy'amakuru ngo ni mundeke ngivyo n'ivyo nganya politique cyangwa n'ivyo baki ni wa wundi adakena no kumenya ati buramatari yavuze iki kandi amutwara sivyo abo bantu rero baragoye gukorana usanga bari nyuma cyane mu by'akazi mu by'ubuhinga aho nisige nkayi wacu dukenera umuntu abaza amadosiye 3 4 5 arenga kuri diado base kugira ngo ashobore kutubera kirumara uwo muntu ashaka gusanga nawo muri myaka ijana atazotogera amenya naho yo bimenya ntazobigira ivyiwe kuko mu mutwi we ari nyuma gose. Rero kubakiri bato kirazira menya ko ubuzima bwose ubuye buri muri bw'akazi ni internet gira ubushakashatsi rege waba ufise akazi tagafise mbere ugiye mu kazi bake vuga ati jewe kwishura nizi nibi mugabo narigishije nibi narigishije igishinwa kubera internet narigishije icarabu narigishije icongereza kubera internet hanyuma narigishije ni logiciel iye ikora muri communication canke narigishije kubera birakunda kizire gufata ama telefone azimvye kuraha umuntu yakoreshe gusakora abastati WhatsApp no kuja kuri TikTok honyene itelefone ni igikoresho cy'akazi ni universite zirondeze ubwenge kubera birivuga ko ubwenge burusha agaciro amafaranga kubera ufise ubwenge ushaka uzi ufise internet urashaka kwigisha n'umugabo mushasha hanyuma uri mukoresha jewe bagenzanje ukabona umuntu nko mwatwiranye ntaguhende ngafise masters ntaguhende ngafise nde umuntu atazi gukoresha ruti internet kandi ngira ngo urumva abantu bazabona ko ndashikuza twe turaho abantu ngahaye bidire kwishaka bigira muhira nkuko atakintu cyo kwisi na kimwe bineze baneze hariho n'umuntu usanga hariza ayo mashure akazina usanga namaze ati perezida w'Kongo yitwa gute naho maze ati perezida w'u Rwanda yitwa gute canke premier ministre wo mu Burundi asa gute usanga donke bari mu yindi monde kuri taho bigeze abo bantu baragoye gukorana ku kazi ni nkamwe namwe mvuga rafa passé ujora kuza ngaha ukabona umuntu ari kuri reception nk'umushikanganje agenda kuri reception y'ugwego runaka abantu bakamufata nk'umuntu asanzwe kuko jewe sinemeza ibyo uko abantu bangana abantu ntibangana
umushikanganje ntangana na jewe umushinga amateka n'umuntu ari respectiwe umuperezida w'urumva n'ibindi wongera bose baramuzi mugabo je namaze kuja hano abwira umuntu ni wewe ujya muntu none ko mwakiriye kujya basi jewe nimba nyakiriye uko ujya ntiwamumenye none wewe ujya ntamenye none ko ari mushikanganje reka tubiga muzikwegera none mushikanganje narafuko bamwakiriye none naho abantu rero usanga na televiziyo ntayiraba abantu bari mu yindi monde uwo muntu ntajana n'igihe biragoye gukorana nawe bikunze ari benshi fata abo uyubona bashaka kuzojana n'igihe uzabwira ati garuje bakayimenya bazi naho bafyonda kuri buto bazi basi ibintu nk'ivyo nuko hariho abantu biberaho mu yindi monde bitekaniye mugabo mukoranye ucubona by'ukuri ko uri kumwe n'umuntu agoye umuntu akazi na mail yamaze university adoshaka gutanga amadosiye kuri mail yamaze university urumva cegenda gute nk'ibire ntibibaho za buraya nyamwe twabwira duti abantu ntihagire umuntu wo mu diaspora azobona BMBC ko yakora imigambi canke undi mugwi datunga aho gari yakora imigambi waca babanje mugiye kwikora mu Burundi iburaya kubera ufise umutahe abahinga abantu badafina ku kazi baba bahari ariko mu Burundi urashaka guhora na hena abandi ko ndababwira batamenya batumviza n'amakuru ku buryo akazi ubura wogira umutahe ukabura abantu baba pro bagakora bajana n'igihe bagakora ariko iburayo umuntu yakuriye mu yahereye muri secondaire canke muri university ari muri stage canke akora akazi kugira bigira aza kumara amashuri atagifye natahuko azi ko kwisi ari kurondeza ari kujana n'igihe rero ino muri Afrika ugiye gukora entreprise ugwana n'ivyo bintu bibiri kuronka umutahe no kuronka abakozi badafyina bo kubokoresha urumva reko twe tutorohewe ibi niko ndavuga abakoresha bose barabizi ko turi mu gihugu c'abantu usanga bihaye bamwe je ndavyo twakira ngaha amahoro bakibera mu yindi monde bakavyorosha nuko rero murakoze nimba warize kaba ufise masters kaba ufise baccalaureat bigendere ntukoreshe telefone nk'ujya muntu atize mu bantu oya gira research hango umuntu azoguha akazi imyaka 5 azosanga umenga uvuye muri laboratoire birakunda avec le téléphone Android nivyo rero mugire ibihe jomara nta Android ntunze kubera ndi mutano mugabo nk'abakiri bato ifoke bazitunga ifoke bazitunga kana hene ubuhinda kubera ifoke umutwe w'umuntu kumutera imbere murakoze bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012 BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo imyaka 40 BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaenjeniyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.